ni muri Kivu y'Epfo mu misozi ya Uvira niho FARDC ihejeje kwigarurira imisozi igera kuri 2 yari isanzwe iri mu minwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ibifashijwemo n'igihugu cy'u Burundi avuga FDNB, aho barashe bikomeye ndetse batsinda umwasi wabo M23 aromoka aja mu bindi bice, ndetse imigwano iri kirafata urundi rwego ku buryo abari ku mirongo y'urugamba bavuga yuko FARDC ifise direction yo kwinjira muri Kamanyora atakibazo na kimwe, nkuko bariko baragerageza kwigiza inyuma canke gupusa kino gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda cari kiri hariya mu misozi ya Uvira. Muri aya makuru nye turababwira uburyo uno muhari w'inyeshamba za AFC M23 uri kuravuga yuko woba ufitaniye ibiganiro n'igihugu cy'u Burundi. Turaje turabire hamwe eske nivyo canke sivyo. Bisa nuko umuhari wa RDF ufukamiye ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse nayo makuru bakaza bavuga yuko zino nyeshamba zoba zarasavye ibiganiro igihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore kuraba uko babigenza. Tunababwira yuko ino propaganda mwatangwe no kuyibona ku binyamakuru vyo mu Rwanda, ndetse n'abarundi bakorana n'izi nyeshamba z'u Rwanda bavuga yuko hari ibiganiro leta y'u Burundi ifitaniye n'izi nyeshamba zo hakurya ya Kanyaru, ari navyo tuza kurabira mwa kino kiganiro eske nivyo canke sivyo. Muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe imigwano iri kirabera, ariko wowe uri kuradukurikirana turakora subscribe kuri ino channel ya BInfo News waracerewe, ndetse n'abataraje mu groupe WhatsApp yacu, link niyo ya mbere muri commentaire, urayica ko nkikiraro maze ukazuronka amafoto n'ama video y'ivyabereye ku mirongo y'urugamba. Ariko abatari muri groupe nimwe ya BInfo News nibo bemerewe kuja muri ino groupe nshasha. Hariya mu Minembwe, ni mu Minembwe aho indege za FARDC FDNB na Wazalendo z'amadrone za ya madege atagira abapilote yiraye ku kibuga c'indege ca Minembwe irakirasa ikimira nabi. Amakuru dufise nuko hariho amabombe agera kuri 3 yoba yaguye muri kino kibuga ca Minembwe cari gisanzwe cifashishwa n'izi nyeshamba z'u Rwanda, haba muri avitayema n'ibindi vyinshi bijanye n'urugamba, ndetse no kudeplasa ivyibwe ngaha mu gihugu ca Kongo babijana mu gihugu cy'u Rwanda. Kaze muri ano makuru udushigikire mu gufyonda subscribe ndetse na like. Ndagusabe ntugende ino video utayimaze, ni minota mike cyane, iminota 5-6 ni minota worinde kugira ngo turabire hamwe ibiri ku mirongo y'urugamba, na cyane cyane ubona yuko imigwano ikomeye cyane kandi igeze kurundi rwego. Jewe nitwa Cody the Black, kaze cyane wewe tugiye kubana makino kiganiro. Wamaze gukora subscribe ndagushimiye, ariko ndanakingurukira wogiye kubikora utarabikora, kuko nico gihenera ko kanya kugira ngo amakuru benaya atari kwivumbi azoze arabashikira. Natamwe mvuga ikiganiro ati ingabo z'u Rwanda RDF zifukamiye General Neva zifukamiye ingisirikare cy'u Burundi FDNB, nkuko mu mazimisi muri ko murayibona. Hari amakuru amazimisi tumaze kubona cyane kava mu zinyeshamba avuga yuko zino nyeshamba zoba ziriko zirasaba ibiganiro leta y'u Burundi, zikanavuga yuko ngo zoba zimaze kugota mu gisagara ca Uvira kugira ngo bikunde bace baganira n'igihugu cy'u Burundi ukungene bazobana ngaha mu gisagara ca Uvira. Abantu benshi bakomeje kuvyibazaho vyinshi, ariko babura umuco wa nyawe. Ariko naganda babwire yuko ibi vyose biriko biravugwa n'izi nyeshamba ari fake news, kugira ngo bashobore gutera ubwoba canke kwerekana yuko leta y'u Burundi ikorera ku mpande zibiri canke ishigikiye leta ya Kongo ndetse n'inyeshamba z'u Rwanda, nkuko ibinyoma vyabo mwama mubizi. Ariko amakuru dufise nuko atabiganiro atanivyigeze hagati ya leta y'u Burundi ndetse n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo barigeze kubigerageza yuko boganana na General Neva. General Neva babwira ati abo mufitani ikibazo murabazi, ginda muganire mukimare, nimutimara ico kibazo bazobarasa mwese mupfe muhere, nkuko twabashikirije mu biganiro twagiye turababwira. Rero abariko barumva ngo leta y'Uburundi ifitaniye ibiganiro n'izi nyeshamba z'u Rwanda, ndibaza yuko mutota umwanya, kuko iyo ni fake news n'amakuru yo guhuruza. Amakuru yenyewe twarabwiye yuko urubuga rwa Mezozo rwaha amakuru yenyewe, kandi ari ku mwanya ni BInfo News. Batomboje n'abakoze subscribe batarabikora nabo mugende mubikore. Tunababwira yuko ivyabereye ku mirongo y'urugamba tufiseho tubicisha muri link ya commentaire ya mbere, kugira ngo muze mwese mugwire
mu magroupe yacu WhatsApp, abari muri B-Info Plus, abari muri mu zindi groupe zose hariho B-Info News shasha, niyo tuko turabashiramwo, ni groupe ziba zuguruye umwanya munini kugira ngo mubandanye mubona ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Rero iyi propaganda turayiciye amazi kuko nta vyemeza bihari yuko leta y'u Burundi, nta nubwo General Neva uko mumuzi yo kwifatanya n'izi nyeshamba, nta na rimwe Neva yogira ibiganiro canke yoha ibiganiro zino nyeshamba z'igihugu c'u Rwanda, kuko iyo bagomba kuganira bogiye kuganira na Kisekedi kuko niwe bafitaniye ibibazo. Leta y'u Burundi yoyo yibereye muri Kongo gucunga imbibe z'igihugu cawo, ndetse no ku bufatanya bwa gisirikare hagati ya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Ibi ndazi yuko benshi mu bitaro tuko twabivuze kenshi, ari nayo mpamvu tutagomba kubigaruka ko Kisekedi na Neva ndetse bakomeza guhicigwa, bakomeza guhaga karamo n'agapapuro Perezida w'igihugu cy'u Rwanda amwereka yuko ati wigize kara kaje muri diplomasi, wigize kara kaje muri politike, ati no munsi tora gatebe k'agataburete wicare wige kuko turakurenze muri politike. Ibi twibabwira yuko ari bimwe ari bimwe bibi biriko biragaragara ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse byanabizaniye ingaruka mbi aho inyeshamba z'u Rwanda aho ziri hose zigira zije gukugwayo, kugira ngo kubera ko ubugari bahora baziha ndetse n'ibiharage vyafunzwe n'ibihugu vy'amahanga, maze bikarangira basubiye iwabo mu gihe bari baragiye mu bindi bihugu bitwa ngo bagiye kugarukana amahoro n'umutekano, ahenshi bagiye kugira ivyo bononye. Ndazi yuko amakuru abandanya bashikira, leta tuzoyabashikiza no makuru zino nyeshamba nizamara kuvayo, tuzoza turabishikiriza ndetse tubahana amafoto n'amavideo. Mugabo abari muri Jamaica bo baragarutse, murabizi yuko abo vyito ko bagiye gufasha kubaka gukora ikiyedi hariya muri Jamaica bagarutse atakibazo na kimwe. Rero aya makuru uzakomeza bahere hamwe tuyatohoze, kandi muzokomeza ndazi yuko muryoherwa kuko ano makuru nta nahandi muzoza murayasanga. Nkuko natangwa ndabivuga, FARDC ihejeje gufata ubusozi bubiri bwo hariya muri Sud Kivu neza mu misozi yo muri territoire ya Uvira, n'agace kitwa Iziba ndetse n'agace kitwa Rusheshe. Nibwo bushe novuga yuko bwariko buraberamo intambara y'intundura, n'imigwano atangwe ku munsi wa gatatu iraba kugeza kuri uno munsi musa ya gatondo, niho bwaca zino nyeshamba zose zamaze kunyika zirutse zayabangiye ingata nkuko twabimenyeshejwe n'abari ku mirongo y'urugamba. Rero ubu buce ubu tuvugana buri mu minwe ya Wazarendo, ingabo z'Uburundi ndetse na FARDC, aho bakoze akazi katoroshe mu komora zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero mwumve yuko ibintu atari vya bindi amazi atakiri yayindi bintu bitoroshe. Niyo mpamvu no munsi muriko murongera kubona M23 isa niyaciye bugufi imbere y'igisirikare cy'u Burundi, isa niyafukamiye General Neva, bamubwira ati bwana Neva raba ico dufasha, ariko ntabumvirize. Hari amakuru avuga yuko izo nyeshamba vuba bwango ngo zishaka ngo ibiganiro, none nyamba bazobironka nyamba atazobironka, ariko ico tumaze gutahura nuko bagerageje kubisaba kuva kera. General Neva arababwira ati nta biganiro ndabaha, ubwo ni muje kuganira na Kisekedi we mufise ivyo muva, uko Uburundi bwo bwicungana na Rede Tabara. Rero murabizi ko mwamaze kwifatanya, kandi ubu twebwe tubafata nka Rede Tabara, kandi Rede Tabara ifise ivyiyumviro bibi ku gihugu cy'u Burundi, kujya muvuga yuko ijya FDL ifise ivyiyumviro bibi ku Rwanda, nizi nyeshamba za Rede Tabara zifise ivyiyumviro bibi, nubwo bazimaze bazifatamira hariya mu misozi ya Minembwe, zishwe n'inzara ataco bagifise barokora, bariko baratozwa intoki kubera ko gusonza no kubura buri kimwe cy'umuntu akenera ariko rugamba. Rero muri ino nkuru ngufi nabateguriye, reka dusimbire muri Minembwe aho indege za FARDC, FDNB na Wazarendo bari kwica takinya hariya ku kibuga c'indege ca Minembwe. Ni kibuga c'indege ca Minembwe cyagisanzwe kiri mu minwe y'izi nyeshamba z'u Rwanda, aho kuri uno munsi coalition ya FARDC yazindukizayo amabombe menshi adasanzwe, yazindukizayo amarokete adasanzwe, ku buryo abantu bari bahari batari bake, ndavuga mu nyeshamba z'u Rwanda, bashoboye guca bahasiga ubuzima
atakurinda guteba, kuko ni drone yabazinduriye kabisa, irabubira itangura kubasukamwo amabombe menshi n'injugujugu zidasanzwe, vyatumye zino nyeshamba zitangura kurira zivuga yuko FARDC yagavye igitero mu baturage canke mu bene gihugu. Nkuko muzi yuko ibinyamakuru vyo mu Rwanda bisanzwe bibikora, ndetse n'abarya ba influencer b'u Rwanda. Rero muri make amakuru tubafitiye y'ivyabaye uno musi ngayo, ariko hari vyabaye no ku musi w'ejo no ku musi wa hirya y'ejo, dushobora kwibukanya canke ngo tukarabira hamwe ko vyagenze, kugira ngo kano kanya tugaprofite muri kano kanya gato tubanye. Yes, rero nobabwira yuko hariko haravugwa impfu nyinshi mu burongozi bw'inyeshamba z'u Rwanda. Hari abasikare bagera kuri 2 bamaze kugaragara yuko bapfuye ndetse bagambaniwe. Kino kiganiro ngira nce ndagitegura neza ntimuze gutangwa, kugira ngo turabire hamwe n'abasikare ba M23 ku ipete ryo hejuru bapfuye n'ababishe nico bazize. Nkuko amakuru ayiva ku munsi w'ejo harapfuye umusikare wa M23 ari ku ipete ryo hejuru, ndetse yari yegeranye na Colonel Nanga. Ndetse nuno musi tuvugana hari umusirikare w'u Rwanda yaraye yishwe na RDF. Umusikare watwigwaneho Prito yaraye yishwe n'igisikare cy'u Rwanda, yari mu majoro. Ibi vyose turaje tubabwire ukuri kwavyo, ko ndazi ko mukeneye kumenya ibiriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Rero niyo mpamvu utaza kuja kure yanyu, kugira ngo tubandanye tubaha vyinshi kandi bigezwe. Twonababwira yuko ku munsi wa hirya y'ejo abagwanyi batari bake barafashwe batwigwaneho, abandi barishikanye. Ni mu ntambara zari zimaze imisi mu micungaro ya Minembwe, aho abagwanyi batwigwaneho M23 baragowe cyane n'urugamba. Abatari bake bahitamwo kwishikana. Abo bayamanitse bavuga ko bahisemwo kuvavanuna na M23 twigwane, kuko bataronka ivyankenegwa nk'imfungurwa, imiti n'ibindi. Bakaba baje bafise umwe wese n'ikigwanisho ciwe. Ndetse no mu kiyaya ca Rusizi naho haravugwa ingabo nyinshi, ikamyo zirenga 10 zaciye muri Nyangezi zimanuka Kamanyora gufasha uno muhari wa AFC M23 mu rugamba rwariko rurabera muri Sanki. Iyo nkuru ndazi yuko tuza kuyibatohoza kugira ngo tubabwire tuyibaze na ndeta yuko bimeze. Ndetse ku munsi w'ejo muri teritwari ya Wadungu naho impande zibiri zarashiranye ko ejo kuwa gatandatu igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo. Prito ejo hari ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo, aho urugamba rwacureshe FARDC Wazalendo bisubiza agace kitwa Kamisimbi. Ubu kakaba kariko karagenzurwa, bariko barasatira igisagara ca Bukavu. Rero iyi Kamisimbi ubu uri kuraja mu gisagara ca Bukavu. Rero singomba kubarambira, ndababwire byinshi. Barakoze cyane bakoze subscribe, ubutarabikora nico gihe nakanye kugira ngo bikore ibiganiro n'amakuru bandanye bigushikira atakibazo na kimwe. Rero jewe nitwa Cody the Black, ndagusabe kuba nije mu group yacu WhatsApp, waba warafyonze na subscribe byose. Kuba keneye cyo batubaza naho uraraba nimero yacu kuri no video, kugira ngo ushobore kutwandikira tuganire tungurana ubumenyi, ndetse na babandi bitanga kugira ngo dushobore kuronka amazi, nabo barashobora kudutanga baciye kwiyo nimero, kuko tumaze gutahura agaciro kanyu, tumaze kuryoherwa n'ingene mutwitaho mutanatuzi. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 News. Bye bye.